Okay, iyi ni Burundi News TV, wowe urinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye no muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turi kw'igenekerezo ry'18 Myandagaro umwaka w'2023, tukaba tugarutse kugira tubashitseko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Eka tubakengurukire mwe mwaje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Agatorwa yahejeje gufata ingingo ikomeye, ni mu nyuma z'uko hibonekeza ubugambanyi bukomeye cane bw'abadede ku mugambwe wa mbere mwitavuga rimwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL. Agatorwa yarakuwe mu mabanga n'akarwi k'abashinga amateka 10 bari mu mugambwe wa CNL. Kuri ubu vyahejeje kumenyekana amahera yose yishuwe kakarwi k'abashinga amateka 10 bakuye Agatorwa, amahera bahawe naho inama yabera vyose vyahejeje kumenyekana. Mu nyuma z'uko ivyo biba, Agatorwa yafashe ingingo ikomeye cane yo kuva ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru adushikira twaronse mw'ibanga ntangira ava ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye ajanye na Agatorwa arakomeye cane. Ni mu nyuma z'uko hari umugambi ukomeye cane wo kumwinjiza ibohero. Abamenyesha amakuru bacu baronse amakuru yo mw'ibanga ntangere, turaza kuyagushitsako ido nido. Biruko mu nyuma z'uko ku makuru akomeye cane ajanye n'uburwayi bwa Generali Guillaume Bunyoni, mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo twababwiraga ibijanye n'uko yoba yaremvye cane. Kuri uwo makuru adushikira dukura ku bacungerera umutekano wiwe batashimye ko amazina yabo atangazwa ku mvo z'umutekano wabo, barahejeje kuduha amakuru akomeye cane ajanye n'uko amagara y'uwo muntu yahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uribaza kuri ubu amerewe ate? Ivyo navyo turaza kubigushitsako ido nido. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha nawe ariko aravugwa ko amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cane tuza kubashitsako ajanye n'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha ngo kuri ubu ariko arakora ibintu biriko biratangaza abarundi. Ni mu nyuma z'uko ivyo yahejeje gukora noneho nakamara mazeka, abarundi batari bakeyi baribaza imvo zoba zimutuma gukora ivyo. Uravye ngo arameze nk'umukuru w'igihugu wa kabiri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, arasumvya amaboko umugabo wiwe, arasumvya amaboko umushikiranganje wa mbere, ngo mbese ni wakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Vyahejeje gukora noneho birakwegera nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye. Ivyo ni ibiki? We wica usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mu kanya inyuma y'aka kanaka. Turitekana umunezero ntangere vyo kongera kubaha kaze mu biganiro vyacu vya minsi yose wumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Ndabakengurukire cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Turi kw'igenekerezo ry'18 Myandagaro umwaka w'2023, turagarutse kugira tubashitseko amakuru akomeye cane twababwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye ingingo ikomeye cane ihejeje gufatwa na Agatorwa. Ni mu nyuma z'uko amahera yatangwa kugira uyo mutama akomeye cane akurwe, n'inama aho yabera vyose vyahejeje kumenyekana. Amakuru yo kwizera dukura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura avuga ko uyo Agatorwa nayo yarakomeye cane, turaza kuyabashitsako ido nido. Ni mu nyuma z'uko mu ntwazangabo z'umugambwe CNL nazo zahejeje kugira inama
nama yigiwemwo ibiki, ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cane ariko aravugwa kuri Generali Alain Guillaume Bunyoni. Eka imbere yuko tuyabashitsa ko tubashitse ko ayo twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu akomeye cane ari kuvugwa kuri Angeline Ndayishimiye, ivyabaye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, aho yagira afata urugendo rumushikana mu gihugu ca Nigeria. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu wa mbere yahawe ivyubahiro vya gisirikare, bwabaye ubwa mbere mu mateka y'u Burundi umupfasoni w'umukuru w'igihugu ahabwa ivyubahiro vy'abasirikare, aca hagati y'ingabo zimutegereye. Ibi vyubahiro ubundi bihabwa abakuru b'ingabo mu gisirikare, umushikiranganji wo kwivuna abansi, umushikiranganji wa mbere, icegera c'umukuru w'igihugu na perezida wa repubulika. Birahabwa n'abashitsi bahambaye baserukira ibihugu vyabo. Atawundi mupfasoni w'umukuru w'igihugu yigeze akorerwa bino bintu mu Burundi: Denise Nkurunziza, Ode Ndayizeye, Sophie Buyoya, Pasikazi Ntibantunganya, Silvana Ntaryamira, Laurence Ndadaye, Faustin Bagaza na Adere Micombero bigeze bahabwa icubahiro nk'ico. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi wa mbere azimvye. Hari ibindi vyinshi Angeline Ndayishimiye yisangije bitigeze bibaho. Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa perezida Nkurunziza avuga ko bitari bwigere bibaho ku muvugizi w'umukuru w'igihugu asohora itangazo umupfasoni w'umukuru w'igihugu agira akora urugendo rwo hanze. Avuga kandi ko atawundi mupfasoni w'umukuru w'igihugu yigeze agira ingendo nk'iza Angeline Ndayishimiye. Angeline Ndayishimiye niwe wenyene umushingantahe wiwe yasinye itegeko rimugira nka rumwe mu nzego zigize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Yongera aramwambika ikidara ca mbere gihambaye c'igihugu. Uyu mwaka wonyene ibiro vya Angeline Ndayishimiye bizokoresha umuriyaridi n'igice bivuye mu makori y'abarundi. Kuri ayo hiyongerako imiliyaridi imwe n'imiliyoni 700 Angeline Ndayishimiye azokoresha mu mugambi yita kantine scolaire, miliyoni 642 ku kwezi. Amafaranga urwego rw'umukuru w'igihugu rukoresha mu ngendo zo hanze aherutse kurwizwa kabiri, yavuye ku miliyoni 800 ashirwa ku muriyaridi umwe n'imiliyoni 700. Nta nkeka ko ingendo za Angeline Ndayishimiye ziri mu biduza ayo mafaranga, aho ageze ku rwego rwo kujana mu ngendo hanze abana biwe bose, abavyeyi biwe, barumuna be n'abagabo babo, basaza we n'abagore babo. Angeline Ndayishimiye yoba agiye kuba nka Grace Mugabe. Mu kiganiro aherutse gutanga kuri BBC, Angeline Ndayishimiye yavuze ko amara umwanya ku mihora ya interinete araba impuzu zigezweho mw'isi. Mu mvo uyu mukenyezi yisangije harimwo kwambara imyambaro ya mbere izimvye ku rugero atawundi mupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yigeze agerako. Ntatinya gukuranya ku munsi imyambaro y'imiliyoni 20, mbere akanashima ko amazina y'abahinga bazikoze canke ibimenyetso vyabo biboneka. Gucci, Burberry n'iyindi. Kuba atabizi, umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bambikwa n'igihugu. Ku kiganiro Leonidas Hatungimana aherutse gutanga, yagereranyije Angeline Ndayishimiye na Grace Mugabe. Abanyazimbabwe bari bataziriye amazina menshi ajanye n'ingene yaguma yiruka mu ngendo nyinshi, kugura impuzu zizimvye mu gihe abanyazimbabwe bariko bicwa n'inzara. Bamwe bamwita First Shopper mu kibanza ca First Lady.
Face Shopper bisigura umuguzi mukuru, abandi bamwita Gucci Grace kubera yakundaga imyambaro izimvye ikorwa n'uruganda rwa Gucci iva mu Butaliyano. Hari n'abamwise Disgrace Mugabe inyoto. Disgrace Mugabe inyota y'amatungo n'ivyubahiro yahavuye ituma Grace Mugabe ategeka umugabo wiwe kumugena kubicegera c'umukuru w'igihugu kugira apfuye abariwe acamusubirira. Ivyo nivyo vyakwegeye Perezida Robert Mugabe, intwari yagwaniye ukwikukira kwa Zimbabwe atembagazwa mu mwaka w'2017 n'abasirikari bari barongowe na Emmerson Mnangagwa. Ni Mnangagwa ku bwa Leonidas Hatungimana guha ivyubahiro vy'abasirikari umupfasoni w'umukuru w'igihugu n'akamaro w'igihugu n'akambaro k'ibara, avuga ko n'akambaro k'ibara, avuga ko vyiza ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ahabwa icubahiro, ariko iyo ahabwa icubahiro ariko iyo batanguye kurenga amategeko bamukorera ivyo atarekuriwe ko bishobora kuzokwegera umugabo wiwe. Leonidas Hatungimana yibutsa ko abarundi batoye Evariste Ndayishimiye ariko batigeze batora Angeline Ndayishimiye. Ku bwa Leonidas Hatungimana, Angeline Ndayishimiye ameze nk'uwundi mukuru w'igihugu mu Burundi. Eka noneho tugaruke ku makuru akomeye cyane avugwa kuri Generali Alain Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twarababwiye ku munsi w'ejo ko aremvye cane. Kuri ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko kuri ubu yatanguye kumera neza. Eka kuri ubu ngo arashobora kuvuga, amakuru akomeye cyane adushikira nuko hari bamwe mu butegetsi bamusuye kuri ubu ngo bagerageje kuvugana nawe. Eka baramwibutsa ingingo yafatwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yo kwandika ikete risaba ikigongwe. Ese aracaryandika canke se aracakomeje kwihagarara ko? Ivyo ngivyo abamenyesha amakuru bacu bazabandanya kurondera amakuru bizagenda bidushikira, tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka noneho tugaruke ku ngingo ikomeye cane y'uno munsi ivugwa ku mugambwe wa CNL Agathon Rwasa. Eka tubareke mukurikira amajwi yafashwe mw'ibanga ntangere, hama nimwaheza kuyumva turaza kugaruka tubashitsa ko andi makuru akomeye cane avugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimuyumvirize. Uko batazi igifaransa reka nce ku mayange mu Kirundi. Nkuko mumaze imisi mubibona ku mbuga ngurukana bumenyi, hari byinshi bivugwa ku mugambwe CNL bivanye n'abantu bafashe ingendo yo kwigenza ukutariko, bakandika ibintu, bakandika amajambo akarishe ni washaka, hanyuma kangungura ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 5:05 ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwaraturungikiye urwandiko rwasinywe n'umushikiranganje itariki 17 z'uku kwezi, ruvuga yuko ibikorwa byakozwe n'ikoraniro kaminuza itariki 12 n'itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka n'itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, ko ibyapfunditswe atagaciro bifise haba ku nyankamugayo haba no ku bandi. Ivyo rero twebwe tubibonye twaragize icyo dukoze
umushikiranganje twaramwandikiye turizera neza ko ubutumwa bwamushikiriye tumwereka yuko ingingo yafashe atarizo na buhoro buhoro kuko ivyo yishimikiza mu kugira afata iyo ngingo byose dusanga atari ivyo tugakeka ahubwo ko yoba yatawe mu mutego n'abo bantu bigwa barandika ibyo bishakiye nkako kuvuga yuko amakoraniro kaminuza atateguwe sivyo. Amakoraniro kaminuza yarateguwe n'ibiro bikuru by'umugambwe kuko kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani muri 2022 ibiro bikuru twaricaye turavugana yuko ikibazo kijanye no gusubiramwo imihingo y'igihugu nkuko leta yari yagishikirije ko natwebwe kidukorako ko indinganizo y'inzego z'umugambwe ibwirizwa guhinduka kandi kugira ngo ihinduke nuko tubanza guhindura amategeko n'amategeko arugo cy'umugambwe. Twarasubiriye ku itariki imwe y'ukwezi kwa 11 muri 2022 turasubira turakorana naho nyene icyo kibazo kiragaruka ndanamenyesha ingingo zimwe zimwe mbona yuko zosubirwamwo. Ahanajya ndababwire yuko hariho n'ayandi mategeko tubona iryo tegeko rizotuma ahinyanyurwa gushasha nayo nyene twari twanavuganye yuko hobaho n'umugwi turanawugena wogenda ukaturabira amategeko amwe mu mategeko y'igihugu ashobora guhinyanyurwa bivanye n'iri tegeko rigenga imihingo mishasha. Nkuko twese tubizi iri tegeko ryahavuye riterwa ku mukono n'umukuru w'igihugu ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka. Ariko imbere yuko niyo tariki ishika kwigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo twarasubiye turicara icyo kibazo cyo gutegura ikoraniro kaminuza nicyo cyari mu vyigwa hamwe no gutegura isabukuru igira kane yo mugambwe yategezwa kuba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Mugabe icyo gihe turabona ko bitokunda ko ku munsi wa itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri hari hagati mu ndwi niho twabona yuko ugo rubanza twaca turushira ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. N'umugwi wo gutegura ugo rubanza uhavuye unashigwaho. Nkuko mubizi iryo sabukuru ntiryashoboye kuba kuri iryo sango uko umushikiranganje yahavuye atubwira ko bidashoboka kuko hariho ngo bari bamwituye bavuga yuko icuka kitameze neza. Icyo gihe abo bantu twaricaranye ku itariki 17 na 18 z'ukwezi kwa kabiri hanyuma turasohora n'itangazo turamenyesha abarundi bose uko tugiye kubandanya turagura imirimo. Niho itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri twasubira turicarana nk'ibiro bikuru. Icyo gihe duca tubona ko vyiza isabukuru y'umugambi igira kane n'ikoraniro kaminuza risanzwe ko yobera umunsi umwe kubera ibibazo by'uburyo bwa bamwe n'abandi. Duca dushinga ko byoca bikorwa itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu. Itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu twarasubiye turabonana aho kandi naho nyene twavugana ku kijanye n'ikoraniro kaminuza hamwe no kuronka icegeranyo kubijanye n'integuro zerekeranye n'isabukuru. Iyo rero hari abantu bari mu biro bikuru by'icyo gihe bari muri ayo manama yose bari no muri iryo koraniro kaminuza ry'itariki 12 z'ukwa gatatu eka mbere no mu ikoraniro kaminuza ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane
bavuga inyuma yaho yuko bitaciye mu nzira y'amategeko biteye amakenga kandi biteye n'agahinda kuko ntushobora gukora ikintu mu nyuma wenyine ugahakana ko utagikoze. Abo bantu mu ikoraniro kaminuza baraterereye n'ivyiyumviro kandi ivyo vyiyumviro ikoraniro kaminuza riravyemeza 100%. None uyu munsi bagaruka gute kwihindukiza mu ijambo kw'abarundi umenga twara tuzi ko atamugabo yihindukiza mu ijambo, aho bihindukiza hariho. Bigenda gute uyu munsi abantu bavuga yuko ari ndongozi, bavuga ko ari incabwenge, bibagira n'akaranga k'abarundi bakihindukiza mu ijambo. Ibyo bintu murumva biteye amakenga gose. Rero umushikiranganje hamwe twovuga ati yaratawe mu rudubi nabo bantu, kuko avuga yuko hari abantu bamwitwayeko, mugabo bantu bitwaye ibyo bitwaye nabo bitwariye twebwe ntavyo tuzi. N'umushikiranganje ntigeze atubwira ati burya rero jewe ndafise abantu banyituye kubijanye n'amakoraniro kaminuza mwatunganije. Naho nyene twari kuba turiko dukora ibintu binyuranye n'amategeko, umushikiranganje abijejwe akatwemera ko tubikora, aho naho nyene tubona harimo akantu gahinyitse. Rero twabahamagaye kugira ngo abantu bamenye imvaho, abantu boye kujuragizwa n'uyu nuriye. Mu mategeko y'umugambwe sinibaza kandi ko ari mu mugambwe wacu gusa, ikoraniro kaminuza n'urwego ruri hejuru y'inzego izarizo zose. Ico ikoraniro kaminuza rishinze umukuru w'umugambwe ntashobora kukivuguruza, ibiro bikuru ntibishobora kukivuguruza, kuko ikoraniro kaminuza rijamwo abaserukiye abanyamugambwe bose. Kubijanye na CNL riba ririmo abantu bagize ibiro bikuru, abo ku rwego rw'intara, abo ku rwego rw'iprovince, abo ku rwego rwa komine. Haranajamwo nimwanashaka na bamwe batogwa mu manama manuzwa jambo y'amakomine. Abo bantu rero bose bangana uko ijambo bapfunditse ngo hari abantu 5-6 umushikiranganje agashaka kumviriza abo bandi ngo mwebwe ibyo mwagize nta gaciro ndabiha ntaki. Aha nibaza yuko bakunze kutubwira ko demokrasi ari ijwi rya benshi, ijwi rya kongre, ijwi ry'inama kaminuza, ikoraniro kaminuza irasumba ijwi ry'abantu batari. Naho bari mu rwego rumeze gute, ijwi ry'abo bantu rirasumba ijwi ry'umukuru w'umugambwe, naho afise ububasha bwo kugena uyu nuriye. Ku kijanye n'itariki ya 30 ikoraniro kaminuza ntijyare ryo gutora abana bariye. Nimwanashaka kiretse ukubesha no guswaganya kwa bamwe n'abandi, abagize ibiro bikuru by'umugambwe ntibatogwa, baragenwa. Bagenwa nande? Bagenwa n'umukuru w'umugambwe, hanyuma akabashikiriza ikoraniro kaminuza kugira ngo ribemeze canke ribahakane. Abagenwe rero ku itariki ya 30 abo bantu bose nta numwe bahakanye, bose abari bahari mu bishingiri nta bakomewe amashibuzi. Iko dusanzwe tubigenza. Muri 2019 abo bavuga yuko batanezerewe n'ivyabaye kubera batakiri mu biro bikuru bakomewe amashi nkuko nyene. Ibyo bavuga rero ngo ibiringo sivyo, uravye yangingo ya 47 yo mu mategeko yo muri 2019 yanasubiwemwo ikongegwamwo yuko iruhande y'ibiro bikuru habaho n'urwego manuzwa jambo rujamwo abantu bose babaye mu mabanga komakomeye y'igihugu, ababaye abashinga amateka, ababaye mu burongozi n'abandi bandi b'inararibonye bashobora kugenwa n'umukuru w'umugambwe.
abo bantu bagafasha urwego rukuru rw'umuganga rw'ibiro bikuru guterera ibyumviro bagakoranywa n'umukuru w'umugambwe afashanije n'umunyamabanga. Muri make rero uko niko vyifashe. Ico rero nagomba kubamenyesha kindi nuko nashizeho umugwi wo kwicarira ibibazo abo bantu bavuga, ibyo bibazo bigo barandika uhereye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa